Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kwisi yose. Umuvugana hano ni Françoise Habonayo, ndasuye gushimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana. Uyu munsi ndagomba kuganira namwe ku ijambo rimaze iminsi ryaranyigishije, ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho ushobora kubindusha kuko uri umunyamasengesho, ariko ico nje kuvuga nje guhagarara kuri ariya majambo Yakobo yavuze. Yakobo igice ca 5 turahera hariya ku murongo wa 13 haravuga ngo muri mwebwe nihaba hari Ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmba ishimwe. Muri mwebwe namba hari Urwaye natume ko abashinga ntaye bishengero baze kumusengera bamusiga amavuta ya Elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura. Kandi asanzwe yarakoze ivyaha azobiharirwa, Imana ishimwe. Ku murongo wa 15 turavuga ngo mwaturiranire ivyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara. Ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa caco, Imana nihabwa icubahiro. Hano Yakobo avuga ku bushobozi bwo gusenga. Aravuga ati ugusenga kurakuraho umubabaro wo mu mutima. Nimba hari Ubabaye nasenge. Hari vyinshi bibabaza umuntu, urashobora kuba wapfushije ukunda, urashobora kuba wirukanywe mu nzu yawe, urashobora kuba wirukanywe mu kazi, urashobora kuba ibibabaza umutima ni vyinshi, urashobora kuba waronse inkuru mbi ikucivutu. Ngo niba hari Ubabaye nasenge. Nshuti yanje, umubabaro wawe ukugwaho no gusenga. Ivyo bikubabaje, genda imbere y'Imana, genda uririra Imana, Imana iravyumva kandi Imana izogutabara. Yesu nashimwe. Tumaze iminsi twiga kuri Abihanye, ingene yabonye nawe yaronse inkuru imubabaje yuko bagira baze kwica abo mu rugo rwiwe bose. Hanyuma ngo aca arondera uburyo bwo kuja gusaba imbabazi. Yesu nashimwe. Aha naho Yako bavuze ngo niba hari uroraniwe nawe ngo naririmba ishimwe. Haleluya. Ndabizi iyo umuntu anezerewe, hari ikintu camunezereje, akwiye kuririmbira Imana, akwiye gushima Imana, akwiye gutazira Imana. Ndabizi abantu bose barakunda kubikora iyo umuntu yanezerewe ntiyoreka gushima Imana, ariko hariho abandi bantu bagirirwa neza n'Imana, aho gushima Imana bakagenda kwinezereza, bakagenda guca bagenda bakanywa bakidroga ngo niko kunezerwa. Ariko Bibiri ivuze ngo niba waroraniwe, niba hari ikintu Imana yakugiriye neza, genda imbere y'Imana uyiririmbire, uyihe icubahiro. Imana ishimwe. Ahandi aravuga ati niba hariho umuntu agwaye ngo natume ko abakozi b'Imana baze kumusengera, Imana nihabwa icubahiro. Aravuga kandi ngo ukwizera, ngo gusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi, ngo umwami ngo azomuvyura. Aha ndagomba twibukanye kuri babandi baje gusengera abandi, ukagenda naka ukavuga ati naka arafise ingabire gukiza ingwara, naka arafise genda kwa naka aragusengera. Nshuti yanje niwe agenda iwiwe. Jambo ry'Imana rivuze ngo ugusenga gufatanije n'ukwizera kuzokiza umurwayi. Ugenda ufise ukwizera ko Imana data wa twese yo mwijuru ishobora kugukiza. Kandi jambo ry'Imana yavuze ngo si umuntu akiza, kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo umwami azomuvyura. Kandi si ivyo gusa ngo ni usanga warakoze ivyaha, ayo masengesho nayo nyene azokugirira neza. Haleluya. Ku murongo wa 16 turavuga ngo mwaturiranire ivyaha byanyu. Mwaturiranire ivyaha byanyu ngo kugira ngo mushobore gukira ingwara. Bisobanura iki? Bisobanura ngo ingwara nyinshi zifatanye n'ivyaha twakoze.
ingwara nyinshi zifatanye n'ivyaha twakoze. Nico gituma kwihana ari umuti. Kwihana n'umuti uvura ivyaha twakoze tugaharirwa. Imana nishimwe. Kandi si ivyo, tumaze guharirwa n'ingwara zigaca zituvako. Hariho ingwara nyinshi ushobora gusanga baragusengeye bikanka guhera. Kubera iki? Kubera yuko izi zatewe n'icaha kanaka, hama caha ukaba utacihanye. Aho naho bosenga bahagira gute ntibishaka kukuvako. Kuko byari ngomba ngo wihane kwanza. Maze wihanye na ca kindi kice kikurekura. Ariko kuko utihanye no gusenga baguma basenga ntibishobora kukuvako. Nico gituma handa ngomba kwibutsa babandi bakunda gusengera abantu. Icyangombwa ya uwo muntu yarakwiye kwihana. Ukabanza ukamusengera icaha. Hanyuma maze gusengerwa n'ibindi bica bivanako. Yesu nahabwa icubahiro. Imana nishimwe itwibukije ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho buhindura ibintu. Masengesho yarahinduye ibintu kwa Esteri. Haleluya. Yari umwamikazi. Amaze kumva yuko ubwoko bwabo bagira babahonye. Naho yari umwamikazi ntibyari vyoroshe ngo kugenda imbere y'umwami atari gihe ciwe cyo kugendaho. Aca saba amasengesho. Bamara iminsi 3 bisonzesheje basenga. Maze igihe yagenda rero imbere y'umwami, umwami aca murabagiza. Byose byarashaka byose bica birakunda. Nukuvuga ngo amasengesho arafundura bya bindi umwansi yapfundika. By'umwansi yapfunditse akagomba kubigira nkaho bidashoboka kugororoka. Amasengesho arabishoboye. Usenga Imana iguha umwanya wo gusenga. Usenga Imana igukundisha amasengesho. Haleluya. Igukundisha amasengesho kuko amasengesho niyo apfundurura byinshi umwansi aba yarapfunditse. Iri jambo naryo ngo mwaturiranire ivyaha byanyu, ngo musengeranire. Iri rifise n'ubundi bubasha bundi. Kwatura ivyaha bituma biharirwa. Mwene data uri kurankurikira. Hari ijambo ryo muri Zaburi rivuga ngo hahigwa umuntu uhora hatamuharura kuko gabitanye. Guhahigwa umuntu ivyaha byiwe byatwikiriwe. Nukuvuga ngo bitakiboneka ukundi mu maso y'Imana. Rero igituma ivyaha bitaboneka ukundi mu maso y'Imana ni kwatura. Wature, wihane. Tinarakoze iki? Imana nimbabarire, igihanagure. Kubera yuko nimba caranditswe igihe wagikora, bisaba ko no kwatura usenga Imana ikaguifuta. Imana ishimwe. Bene data Yohana yarahishuriwe aravuga ngo ibyo dukora byose ngo hariho umumarayika yandika. Akandika ibyo dukoze ngo ari bibi canke ari vyiza. Bisobanurwa ngo ibibi twakoze navyo birandikwa. Ariko iyo twavyihanye, iyo twatuye tukavyihana birakugwaho. Reka ndakwibutse inshuti yanje uri kurankurikira. Ushobora kuba wahora tuvuge uri umunywi w'inzoga canke wahora uri umusambanyi canke warakoze ikintu nk'ico. Ariko uyu munsi ntaco kigikora kubera yuko warabihevye. Ariko ndagomba nkubwire hariho itandukaniro guheba no kwatura ukabireka. Ushobora kudesida wowe wenyene uti guhera uyu munsi ndabiretse. Ariko kubera yuko wabikoze byaranditswe. Rero wiyumvire ngo ni ngombwa kwatura ukavyihana. Kuvuga uti Mana yera mbabarira narasambanye. Ntibisobanurwa yuko uyu munsi ugisambana warabihevye, ariko kuko utavyatuye biracari imbere y'izina ryawe no gushika uyu munsi. Yesu nakugirire neza. Wiyumvire vya bindi vyose wakora. Narabeshe, naratukanye, narasambanye, naragize kujya wabikoze. Niba uzi ko wigeze kubikora, nukuvuga ko byaciye vyandikwa.
ariko niwihana, haleluya, ukavyatura bica bifutwa. Yesu nashimwe. Ndagomba haraho nari maze iminsi ndiko ndiyumvira kuri bene data biteze inzamba. Bene data biteze inzamba, mbega uyiteze gute? Mbega uyiteze ibyawe byose bitekeye bimeze neza, canke urayiteze gusa kubera uzi ko Yesu agiye kuza? Mugabo raba ko vyose iwawe vyegeranye. Niba hariho umuntu wakoshereje, umusaba imbabazi. Niba ari Imana, yisaba ikigongwe. Niba ari Imana, ihane. Ihane ko wayikoze iki Yesu akubabarire. Haleluya. Nuko yari amajambo nari maze iminsi numva mu mutima wanje twoganira namwe ko twiteze umwami Yesu, twicare tugavye, twicare byose bitonze neza, kuko umwanya ku wundi Yesu araje. Hasha kuba ibihe bigoye bitakigushobokera ko wihana. Ushobora kurondera umukozi w'Imana ukamubura. Ushobora kurondera wihana kukamubura. Akakubwira ngo nta mwanya mfise, ukamurondera ku telefone ugasanga ntumutora. Birashoboka. Nshuti yanje uri kurankurikira, ube maso, ugabe. Yesu Kristo ntazogusige uri kuranjanjwa. Wumvise byinshi ariko nturihana, nturatura ivyaha vyawe ngo bihanagurwe. None rero kutaratura ivyaha vyawe ngo bihanagurwe, nje kukwibutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, usubire watura ivyaha vyawe, Yesu abifute mu maraso yiwe. Imana y'umwijuru iguhezagire. Yarayo majambo numva nagomba ko tuganira namwe, ijambo ryitwa ubushobozi bw'amasengesho. Ubushobozi bw'amasengesho budukiza ingwara. Ubushobozi bw'amasengesho budukurako n'ivyaha tuvyatuye bakadusengera, ivyaha bica bituvako. Ubushobozi bw'amasengesho bubohora imitima yacu irushe, imitima ibabaye kubw'ibingwane kanaka zo mw'isi. Amasengesho ashaka guhindurira ukagira amahoro n'umunezero. Imana nibahezagire, Imana nibagirire neza. Nawe Yesu arakumva, nawe Yesu arakugira neza, niwatura ivyaha vyawe bikakuvako. Ntiwicare wijajaye uzi ko hari icaha utatuye, ico kizohava kigutangira ntubone umwanya. Nuko rero abanyumvise mwese, Imana nibahezagire, nibaha umugisha. Yari Françoise muriko muravugana. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene tuvugira ariko ni shene habonayo muri majiskiri. Imana nibahezagire. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira imbabazi zawe, ndagushimira kuri uwo kwizigirwa. Urakoze ko uyu munsi utwibukije kwatura no kuraba yuko ibyaha byose twavyatuye. Uhoraho Mana, ufashe mwene data agomba kwatura ibyaha vyiwe, kandi umushoboze mwami Yesu Kristo kuvyatura kugira ngo byose bimumveko, n'ingorane ziwe zose zihere, n'ingwara ziwe zose zihere. Ndagushima kuvyemeye kandi ubikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.